Kuri mwebwe mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Urongoye umugambwe CNL amenyesha ko yashizeho umugwi ukurikirana ibibazo vy'abanyamugambwe bituye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Agatongwasa mu kiganiro n'amenyesha Amakuru yavuze kandi ko impinyanyuro z'amategeko hagenga umugambwe ziherutse kwemezwa n'ikoraniro kaminuza zakozwe hisunzwe indinganizo nshasha z'uturere tugiye kugira Uburundi. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyabiyogwa wa zone Muyira ni mu ntara ya Bujumbura ngo barababajwe no kubona ikiraro kwibarabara gitiriwe Asrida cariko kirasanurwa gisiduka kitaranashikirizwa. Basaba ikigo c'igihugu kijejwe amabarabara kuraba ko hatabayemwo amakosa. Murabikurikira mwidonido mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Umuti w'inkozi z'ikibi ngo nugufatwa zigaciribwa imanza hakiri kare. Umushikiranganji ajejwe umutekano akaba yabishikirije ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha Amakuru. Martin Niteretse yariko yishura ku kibazo c'ubusuma bukogwa ku murango mu gisagara ca Bujumbura. Avuga kandi ko ubushikiranganji harongoye bugiye kugwiza ibikorwa vyo kugenzura k'umutekano wifashe neza. Bene igihugu bategezwa kwidegemvya igihugu nishi wabo. Abo bahungu babambura amasakosha batwara amatelefone ngo nabwo n'ubugizi bwani bitegezwa guhasha hakiri kare kuko igisagara ca Bujumbura gitegezwa kubaho nk'ibindi miji yose. Inkozi z'ikibi rero umuti wazo ukuzifata tukazicira imanza hakiri kare. Mugabo byiza no gukinga turimo twavuga tuti ahantu hose ku mpangu zose bashire kwa matara habimere nko ku murango naho bari mu joro habe habona. Hama twavuga tuti nivyo byatsi byose tunkozi zikwizinyegezamo babikure. Nibutsa kandi ko twafashe ingingo ko mu gisagara ca Bujumbura atamuhana n'umwe utazobora ko itara ryatsa mw'ijoro kugira hagume habona. Twibutsa kandi ko mu gisagara ca Bujumbura twafashe ingingo ko atamuhana n'umwe utegezwa kubura ivyatsi cyangwa imicafu. Uno munsi batanguye kampanye yo kurondera abantu bose babitse imicafu ku mpangu zabo bibaza ngo ninzahabu. N'abantu bose batatunganya neza ngo bashireho amatara. Abashefu dokaretse batanguye kwa gatandatu ngira bazabampaye raporo tuzobaca amande tuzobahana kandi bamenye ko twabihagurukiye. N'ivyo by'ubugizi bwa nabi tuzogerageza dukinge tukwiza amapatrouille n'abanyagihugu nabo nyine bajemwe badufashe tubaze baracunga ku nkozi z'ibibi. Ujyana ko ziba zigenda mwibaraga abanyagihugu barazinanye turazinanye twese ugiye byose dushobora duhagurutse twese mu nyabu nta kabuza byose bizofata umurongo. Amakuru twabateguriye harabandanya. Impinyanyuro z'amategeko hagenga umugambwe CNL ziherutse kwemezwa n'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ngo zakozwe hisunzwe indinganizo nshasha z'uturere tugiye kugira Uburundi. Mu kiganiro kubamenyesha Amakuru kuri uyu wa kabiri, umurongozi w'umugambwe CNL ntatahura ariko ukuntu mwikete ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwarungikiye umugambwe ku wa 17 rusama buvuga ko ivyavuye mu ikoraniro ry'umugambwe byose ari mfagusa kandi babikoze bisunze amategeko. Ubushikiranganje twaramwandikiye turizera neza ko ubutumwa bwamushikiriye tumwereka yuko ingingo yafashe atarizo na buhoro kuko ivyo yishimikiza mu kugira afata iyo ngingo byose dusanga atari ivyo tugakeka ahubwo ko yoba yatawe mu mutego n'abo bantu bigwa barandika ivyo bishakiye. Nkako kuvuga yuko amakoraniro kaminuza atateguwe sivyo. Amakoraniro kaminuza yarateguwe n'ibiro bikuru by'umugambwe kuko
kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani muri 2022 ibiro bikuru twaricaye turavugana yuko ikibazo kijanye no gusubiramwo imihingo y'igihugu nk'uko leta yari yagishikirije ko natwebwe kidukorako ko indinganizo y'inzego z'umugambwe ibwirizwa guhinduka kandi kugira ngo ihinduke nuko tubanza guhindura amategeko n'amategeko arugo cy'umugambwe. Iyo rero hari abantu bari mu biro bikuru by'icyo gihe bari muri ayo manama yose bari no muri ryo koraniro kaminuza ry'itariki 12 z'ukwa gatatu eka mbere no mu ikoraniro kaminuza ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane bavuga inyuma yaho yuko bitaciye mu nzira y'amategeko biteye amakenga kandi biteye n'agahinda kuko ntushobora gukora ikintu mu nyuma wenyine ugahakana ko utagikoze. Ikoraniro kaminuza ni urwego ruri hejuru y'inzego izo arizo zose. Ico ikoraniro kaminuza rishinze umukuru w'umugambwe ntashaka kukivuguruza, ibiro bikuru ntibishobora kukivuguruza kuko ikoraniro kaminuza rijamwo abaserukiye abanyamugambwe bose. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyabiyogwa muri zone Muyira ni mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bafise akababaro ko kubona ikiraro kwibarabara ryitiriwe Asrida cariko kirasanurwa kibomoka kandi kitaranashikirizwa. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga kw'ibikorwa byo gusanura ico kiraro bitoba vyagenze neza. N'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Imbere yuko ushikira ico kiraro ca Nyabiyogwa wakigwa ni bariyeri yerekana ko ico kiraro kidahita, ugishikiriye ubona imigaga yerekana ko ari kabiri na rimwe kigasiduka ku ruhande rumwe kandi ibikorwa bitararangira. Abanyagihugu bo ngaho mu Nyabiyogwa no mu micungararo bashima utwigoro twa leta two kubasanurira ico kiraro cari carasidutse, ariko bakababazwa n'ingene ico kiraro kigiye gusiduka kitaranashikirizwa. Bafise umubabaro udasanzwe kwa kino kiraro kuko ni kiraro gihuza abantu bava mu gisagara. Ubona rero cyasidutse gutya kimeze gutya uko nakabaro kadasanzwe kuko nka twebwe kuyunguruza uva mu gisagara ushika mu mihana tucuyemwo byatworohera kubera rino barabara, mbwa kubera ko rimaze kwatino migaga ica bitugora ukuntu dushobora kwiyunguruza kubera ko cyari gisanzwe kidufasha kihavuye. Ego bene gihugu tubonye badukoreye iki kiraro twararyohewe cyane, tubonye ingufu zariko zirakoreshwa, ariko rero tubonye biriko birabingene kiriko kiratangura gusadagurika kitarashikirizwa. Twosaba kumbura abajejwe kubikurikirana yuko bikurikiranira hafi hama bagaheza bagakurikirana abo bantu bakaraba neza na neza habereye ingorane kuko namba ibintu vyaraharuwe neza bikaba bitanguye gusatagurika bitaranashikirizwa, no kuvuga ko hari ingorane zabaye hanyuma baheze ababijejwe babitorera umuti kugira ngo bene gihugu tworoherwe ntitugume turiko turatanga amafaranga hanyuma ntaheze ngo akore ico yagenewe gukora. Bafatiye ku kuntu ibintu vyifashe basaba ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara gukurikiranira hafi ibikorwa byo kubaka ico kiraro. Bamwe bibaza ko hoba harabaye inyuruzwa ry'ibikoresho, abandi bakibaza ko vyoba vyavuye ku bushobozi buke bw'abari barongoye ibikorwa. Je nibaza yuko hoba habaye ubuhinga buke bwo kugikora kuko iyo haja ku buhinga bukwiye nicyaye gusiduka kandi kitarashikirizwa. Ico nibaza jewe. Ebwe ntiturabahinga mugabo uko biri kose umuhinga ajejwe ivyo kubaka amaze gusinya akavuga yuko azobikora neza ataranashikiriza bigaca bisiduka. Burya no uhita nahatabayize ivyo kubaka arabona ati ibintu byaragiyemo ikibazo. Boca bagerageza bakaraba aho habereye ingorane bakakosora. Rero twosaba vraiment dushimitse abayobozi ababijejwe ivy'amabarabara nukuri turabashimiye kuko bari batugize ko akiyumviyaga umutima kandi bakomeze no umutima ntibaca bavunika intege bagirageza ariko barabe kuko kugira ngo kimere gutya nuko ubuhinga bwabaye buke. Basaba ibihano ruhasha kubari bajejwe ibikorwa byo kubaka ico kiraro hamwe amatohoza yo kwerekana ko bagize uruhara mu isiduka ry'ico kiraro ibikorwa byo kucubaka bitera bidindira. Tuyibutse ko ibikorwa byo kubaka ikiraro ca Nyabiyogwa byigeze guhagarara mu kwezi kwa gatatu uno mwaka bisubira gutangura umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara yishikiye ku rubuga
anabanje gusubiriza warajejwe ibikorwa ico gihe. Arakoze mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka hatangujwe kuri uyu wa kabiri ihiganwa ryitiriwe Primusique ku nshuro ya gatano mu kiganiro n'abamenyesha makuru catunganijwe n'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi. Bernice Keza arongoye igisata kijejwe ikinyobwa Primus akaba yamenyesheje ko uzotsindira ikibanza ca mbere no mwaka azoronswa imiliyoni z'amafaranga y'amarundi 30. Ubu azoba ari ubwa gatanu tugize iryo higanwa. Iryo higanwa rero ni higanwa ihuriramwo novuga abantu bafise ingabirano yo kuririmba, mugabo novuga ati ntaho baba barigeza cane, hama tugatanga akaryo kuko bashobora kumenyekana biciye muri iryo higanwa Primusique. Iryo higanwa naryo riba ku rwego rw'igihugu cyose, turaha akanya tugaca mu ntara zose, tugashobora gutora babiri barushije abandi, hama tukagenda tugira uko nyene gushika mu ntara zose ko ari 18. Aho ni ku rwego twita provincial. Tugaca tugenda ku rundi rwego rwitwa regional, aho naho duca dusigarana novuga abantu bahiganwa 12. Inyuma yabo turabashira ahantu mu nzu bigira bagashobora kumenyereza, tubahaye ubigisha bagashobora gutera imbere muri uwo mwuga ubuhinga bwo kuririmba. Hama hakaba igice cya kabiri, hanyuma hakaba finale. Muri urwo rugendo kugira tugende turyohera abenegihugu mu ntara zose, tuba dufise abantu baduherekeje, abantu basanzwe bageze ku rwego novuga ruteye imbere b'abartiste bagenda bararirimba baherekeza. Tuzoba dufise umufasoni Estanish, tukazoba dufise Big Face, tukazoca kongera tukagendana na Kiriku, hanyuma na Double J, hanyuma tukazoshobora gusozera nk'uko dusanzwe tubigira. Aho naho azoba ari itariki 30 z'ukwindwi. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe byiza ahose muherereye.